mubigazi mubigazi wara mubigazi basi ikigazi ikintu yasanze nico gitega ca mbere kiza mu Burundi ikigazi kuko ikigazi nta kintu nakimwe bata sivyo ikigazi hariko ibintu vy'amababi ibibobo bavyita imbobo ikibobo n'amafaranga kizara amafaranga kijya kindi tujya tubabi tuva n'ibikubuzo ibigazi amagazi ajya amagazi bavana amavuta imise bayikora n'asabuni umva ibigazi nta kintu nakimwe gitakara so ikigazi cyo kinasanze mu Burundi kitagirirwa promotion rumba nk'ibindi bitego kandi cyo ikigazi aricyo gitego cyari gigirirwa promotion rero bagirira promotion ibigazi imana Ya salmeza message natalizia official kama dawa kusikia wengine fake yumva ubundi tuko azoba ariko nako ubundi ndi wa muhongo yavuge ku mpaka y'ingozi na mugasigwa neza nta ntara office bisigura ariko nkava muri cyo gitemba mata n'ubuki yes ubundi be uno munsi nkabanishikiye aho ari abereye meeting a bonange comedia yes nkaba twari turi kumwe n'abastyle bagiye bakomeye abakomedi bamwe bakuze ngamu Hamatuka turi kumwe n'undi mutumire ngaho wacu muramuzi neza sinina ndamwidondora sinina ndavumvuga ibyiwe byose ariko reka tuwe akanya abanze kwanza idondore avuga uwariwe avuga icyacu kuko n'umuntu amaze gukora amahit menshi muramuzi neza muri comedy yuko yarafise creation yiwe shasha yaze yizaniye imbere yuko tuvuga byiwe byinshi cyangwa se kutubwira byiwe byinshi reka kwanza tumeze akanya twidondora ase 1 2 3 let's go. Nitwa Ghabi Burundi yaje yanjanisaho Ghabi News beshi baravuga ngo ni Ghabi News ngo niko nitwa ni Ghabi Burundi Ghabi News ni izina rya page se ryanje Ghabi News urumva neza yuko umve kumba no ni Ghabi News ni kuri kurahamagara aho amagara page kandi hamagaye je kuri page ni Ghabi News ariko ku mazina yiwe ni Ghabi yes yambwiye ati nitwa Ghabi man Ghabi Burundi kudashira ko Burundi Ghabi n'amahanga yes Ghabi Burundi ndibaza mwese muramuzi ariko Ghabi ni ibibazo bikenya tugomba tuyage gatonya yes none kubera iki tuje tukubona ugenda utora n'ingoga utobora yang kurengana muri comedy ni yahe creation office cyangwa se n'ubwa buhinga wagiye urakoresha ubuhinga ntabwo ni Imana yonyene wana Kwanje nabo hinga nabuke ni Imana. Yes man, Imana yonyene. Bijya. Yes Ghabi, kugira ngo tubone ijya creation. Ijya wayumviriye gute, bimeze gute? Ko nayumviriye. Ni bintu bavye bikurimwe, wewe kugaje ubudene biri kurambaza vyimviriye gute ubereye guca uvuga iki. Ni bikurimwe, uri neza Ghabi kabishira mu mugaragara. Yes, wumve muri comedy benshi baye kubye kutagiye kugira kuri ndi ukavuga ati je kanze nakorera mubigazi mubigazi basi ikigazi ikintu yasanze nico gitega ca mbere kiza mu Burundi ikigazi kuko ikigazi nta kintu nakimwe bata sivyo ikigazi hariko ibintu vy'amababi ibibobo bavyita imbobo ikibobo n'amafaranga kizara amafaranga kijya kindi tujya tubabi tuva n'ibikubuzo ibigazi amagazi ajya amagazi bavana amavuta imise bayikora n'asabuni umva ibigazi nta kintu nakimwe gitakara so ikigazi cyo kinasanze mu Burundi kitagirirwa promotion rumba nk'ibindi bitego kandi cyo ikigazi aricyo gitego cyari gigirirwa promotion rero bagirira promotion ibigazi imana none bisigura neza we ikigazi ari ikintu arakamaro kanini cyo bacha arakintu abo ni gitego kimwe cyane baje mu bindi nari weje igitego biteke igongwe gikore byiza bitandukanye bitandukanye yes gerazo byiza ku bantu ari byo ushobora ko rikiza ku bantu yakiza ntibakibona sivyo baba umuntu canke ikintu kijya kintu ntibagiha agaciro rero nasanze ikigazi nico kintu gikora byiza mu bindi ntibagiha agaciro so n'umurashobora kubwira iki kuvyiga ko ati kubera ikirere n'ibindi biterwa akinira ajya mu bigazi none ndumva jewe ngiye kuraba kuzo wagiye urakina bitandukanye vraiment byari muri mwe byage biranyubaka no munsi nyine nka today hari utuntu nagenda araba vraiment ndatwe cyakubase byaranyubatse zijya mu hanuro utanga sometimes vraiment nta muntu urumva ati
Ghabi vraiment ivyo ukoze ivyo uvuga birankora ku mutima ni benshi man ni benshi cyo tuba basi nabikomeje so banga ngo nahereye kwa n'undi nakora ariko nabikomeje kubera ko nivyo vyampaye abantu benshi bansaba muri commentaire cyangwa bansanga na inbox bakambara ati bro ibi bintu kuraje muri bino bintu ivyo bambaye mo kuraje cyane cyo twanabikomeje 1 million man ibintu bisanzwe bro Vena byashimishije kutoka naona mbe haja awa mutenga Jewe tena hari mba namwe mwaramenya mba mubigazi hamwe hasi jewe shahunikije kuti yari Ghabi Burundi ndumva neza byinshi arabidufitiye none Ghabi bivanye n'ijya creation bivanye n'izina waciye ugendera ronka burya nta diaspora warabitse ko diaspora uraza gusa buzotsa uratanguye kuyizana mutungo ni baragusaba nime niko bazoza ni fresh ni mkebu basi amezi atataeze nkotse n'ibikorwa aho bigeze sinokwihebura bazoza kubera amazikiringo gito sana ntanguye gito kiba ariko urabona inzira yes reka tugaruke gatonya kuri meeting iri kiraba iyi meeting Blunt Comedy iyi hitting ijanye n'iki ibi basi sometimes abantu dukora ibintu bimwe ariko ntituzinanye sivyo arumva ugasanga nk'umukomedie wivuye Bujumbura musekaniye Makamba araguhonyera ibintu bimenye ko ari umukomedie so biradufasha kugira ngo tugiriki tumenyane kwaje tumenye ati wewe uri umukomedie nanje ndi umukomedie rero twabura hari agasanga bafashe mani nko kuri sense afise nk'ishida sense ngombore cyangwa ndi mukindi kibazo kanaka bamugombore fresh wumva iyi meeting Blunt Comedy ije nko kungira kugira ngo tumenyane tumenye bimwe hama tumenye duke gushira inguvu kuko mani bigira hamwe bigira inguvu tushaka kugira ni kongereza ingufu muri comedy kandi twabanze ko nako atabandi bo kuyiduza comedy nitwebwe nyine hajya nabonyemo Pasitomani nabonyemo koresha umwanya nabonyemo imbwalo comedy nabonyemo bakiboye nabonyemo ndetse abantu benshi ariko hari ikibazo nk'ikibaza ninde yoba abifitemo ingufu cyane kugira ngo akreye iyi meeting umuntu abifise ingufu cyane abifise ingufu cyane n'ibintu wese yaje hano man kubera nibwo ugira ubize kubatumira atabudafisemo ntazi umuntu wese yashoboye gushika abifise ingufu kuko n'uwo ibandi atabuvuga abifisemo ntabishaka nzi ko atakamara bifitiye sinza so umuntu wese yaje abifisemo ingufu reka tukwidege muri jya creation nyene zoguma muri jya nyene makamwumvise makamuhaniye mukuru nazo muri intunga none je namani bazi ingene ugume udu creation dushasha jina vuga ati jana mvuga ati kabizo muhira tukura higa kwa mbere ziga aneza zira muri posta cyane muri no misi ni jewe kumese ushobora kurana na posta zibiri kandi je ngori ibintu bisa kwiyumvira sana kuba bazumva ro ukibabaza yigira nk'akazimana biroroha sana kubera je nakandi kazi mfise mu buzima sindi motari sindi taxi gara kazi kanje ni gukomeye cyane n'iyumvire kandi umva ni cyende muri toilette mbari nkumvira comedy bivuga wena abandi hose aho amishije barabise mu diaspora bana andafise guzarandusha imyaka asira nka 70 unachenda mupoa menya yuko ari amaposta umuposta uhanura abahungu bakunda aba diaspora insanze nireze nafuze bita nawe mfise no kadabesha vraiment birangyohera ndibaza ariyo benshi bavuga yuko vraiment waje hageze hari ubuntu bwinshi uvuga bujanye n'amafaranga abakobwa ibintu byinshi kweli vraiment jewe bazi ngana niri je ni akazi kagoye man ni akazi kagoye bazi guhanura abantu kubwira umuntu nibumva ule baramubwira agaca gusanga nawe uri muri vya bindi nyene kazuvuga yambari ibi nanda abanye muri vya bindi usanga ari so urumva bije bisabya byo mbandi ko ndakora ndavyirinde kwanza urumva mu bantu ndavyirinde kugira ngo niyumbo yazovuga ati yavuga ibi nibi umugabo nawe akaba ari byo akora urumva ko arakazi kaba kagoye sana man Ghabi imbere akadundumva umaze igihe gitonya ukora ariko imbere ni bya bikorwa ukora dutegurira ibikorwa ni byinshi nabyo noma urazi ngo yamenye hari Jose ni byinshi ndetse nk'amakaye maze kwandikamo ibintu ndazanye ngaho ati tubishire ngaho bije ku isoko Burundi bwaca butera imbere amakaye nabizi umva rero iki ngorane ni iki mu buryo hamwe ubudeni bunyene bubwize ndabirose pa
ubwo nyine cyane ntangura kubazana nka mwese ukandondera nk'abapeti nka 200 ushobora kubaho kubera jewe kuko ndashobora kuvuga ati reka ndabandikira amafilime muzoze murakina kandi basanga amafilime ari n'ivyunguka azana ivyunguka kandi ari n'impanuro ashobora kwigisha ko ndashobora kuyandika ni menshi maze kwandika ariko nta buryo bwo kuyasohora umva uburyo maze kuboneka ubona ibintu byinshi umva ikiyifutse ni uburyo bwonyene Ghabi icyambere nambere reka mbanze shimira bariko badukurikirana 5 icya kabiri kanshimire wewe waduhaye kano kanya kugira ngo tuyaga bimwe na bimwe no kubyabere aha muri Meeting Bolondian Comedy icyambere nambere turagushimiye cyane muri Blessing Talk TV. Okay murakoze nawe ndashimiye man murakoze kwera uko muri bajya bose bahari nawe bindi sanze mbajya bose mwari kwa mutavuga ati we tumaze tuvuga numva mwari weekend biranyereka yuko ibikorwa bya biriko biri nuko vuma nagukunze sawa naje ngenda bakunze niho bagenda bikunze n'amakamera y'urugo ukamara nawe rutwaye yes turamugabiye kamera man lage no gwikore yes thank you sana kwa nacu gwera kunangushika kwiherezo yes nakajambo kanyuma ko kubasezerana nakabifurije muri cya dukomeditiye okay jambo riwe rya nyuma ujene twa Ghabi Burundi ubu Burundi uvuga inyuma kandi umunyamahanga sivyo sindi umunyamahanga bwabo page yanje yitwa Ghabi News Ghabi News usanga amakuru yose yiwanje agende bagire like kuri rya page bagire suive cyangwa follow fresh bandanye n'ibikoko hama bisigaye neza thank you Uganda bakunda cyane ciao ciao.